kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndumva neza ko hari icyo Imana yategekanyije ku buzima bw'umuntu yaje muri kino kibanza. Ndumva neza nakikiranya ko hari icyo Imana yategekanyije ku buzima bw'umuntu yaje muri kino kibanza. Mwijoro nasenze umwanya utari mutoya, hanyuma ndavuga ni reka nduhuke gato. Ndaruhuka ariko nko masaha 9:30 uko numva ijwi ry'Imana rirankanguye rirambyura. Ndabyuka ndicara ndavuga ni God I'm ready, nditeguye kuvugana naje. Hanyuma Imana yavugana naje icumumaro ku buzima bwawe kandi gifasha ubuzima bwawe. Imana imbabarire uyu munsi abantu badugiriza ukwizera cyane gose. Nukuri imbabarire badugiriza ukwizera. Ukwizera ni ukumenya neza udakekeranya yuko ikigaragara nk'ikidashoboka ishobora gushoboka. Naho haba barabakubwiye ntibiza gukunda, ukizera ukavuga nti kubw'abantu ntago vyoroshe, ariko kubw'Imana biroroshe cyane. Jambo ry'Imana nasumye rirambwira ni ivyo si kigoye kuhoraho. Hari ibyo ushobora kubona bikugoye wewe, ariko ku Mana akaba atari kigoye. Hari ibyo ushobora kuraba ukabona nta nzira, mugabo Imana ikabibona inzira. Ushobora kuba ufise ingwara ukavuga ni Imana, iyi ngwara ni ryari izorekura ubuzima bwawe. Ukaba utiyumvisha kandi utabona neza igihe iyo ngwara izorekura ubuzima bwawe, mugabo Imana ikaba yarategekanyije kandi yarashizeho umunsi n'itariki n'amasaha uzorondera ya ngwara ukayibura mu buzima bwawe. Hari igihe ushobora kuraba imbere ukabona nta nzira, hari igihe ushobora kubona hakurya no hakuno ukabona nta nzira, ariko muri ivyo byose wizere. Imana yo kwizerwa ikwiyereke mu izina rya Yesu. Imana idatetereza ntikureke ngo umaramare. Uyu munsi abantu bari bahagaze barindiriye kubona utembagara hasi unanigwa, ibyawe bipfa vyanga mu izina rya Yesu. Kubera Imana babirindire babibure. Abari baguhemukiye, bari bakuvuze nabi, abari bagucafuje, bari baguteranyije, abari bateze mu buryo butandukanye, barindire gucika intege no gutembagara no guhenuka kwawe, bakomeze kubirindira babibure mu izina ry'ubushobozi bw'Imana yo mu ijuru. Mu gishingo cyo kuja hasi Imana igushire hejuru. Mu gishingo cyo kunanigwa Imana ikongera inkomezi n'imbaraga zayo. Hallelujah. So Imana imaze kuvugana nanje, God told me wake up, wake up, wake up. Numva ijwi rirankanguye, ndavyuka. Nari mfise umuruho mwinshi ariko ndavuga ni ndavyuka ndicara. Imana irambwira nti hariho ibintu vyifatanyije n'abantu biri ku buzima bw'abantu, vyifatanyije n'abantu, abantu bategerezwa kwikonkomura bigakoroka hasi. Imana irambwira nti uyu munsi iraza gukunkumura ibinkemu mbi z'abadayimoni zifatanyije n'ubuzima bw'abantu. Ushobora kuba utavyumvise neza. Narivuze Imana yambwiye ngo uyu munsi iraza gukunkumura ubushobozi bw'umwijima bwifatanyije n'ubuzima bw'abantu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ijambo ry'Imana ngo vuba cyane mugiye gufyonyorera Satani munsi y'ibirenge byanyu. Icyo gituma nababwiye ni uyu munsi Imana yambwiye dufata umwanya wo gusenga ukomeye. Hari mwemu mbi zo kubura uruvyaro, hari mwemu mbi zo kubura amahoro, hari mwemu mbi zo kugwanywa mu muryango, hari mwemu mbi zo kugwanywa na Satani, hari mwemu mbi z'ibitero bitandukanye. Hari inama nyinshi zakozwe mu bwibanga, hari inama z'abadayimoni zakozwe gwihishwa. Iyi tariki y'uyu munsi
muri kuno kwezi kw'indwi turabikunkumura hanyuma tuyisonyorere munsi y'ibirenge byacu mu izina rya Yesu. Kandi nyuma yo kuvyikunkumura hari intahe zidasanzwe Imana igiye kurema mu buzima bw'abantu. Abantu ntabwo baranyumva neza. Narivuze ngo inyuma yo kwikunkumura umuzimu wo muri karande hari zidasanzwe ziza gukurikirana ubuzima bw'abantu. Imana yanyeretse mbona abadayimoni bariko bararabira abantu mu makamera no mu majimene ikimwemu, bamwe babarabira mu biyo, abandi babarabira mu mazi, abandi babarabira mu bihome, abandi babarabira mu bitambara. Imana irambwira ngo uyu munsi tuze gusenga isengesho ryo gukunkumura ibikorwa byose by'umwa Satani mu izina rya Yesu. Eka tuanze twinjire mu ijambo ry'Imana, tuanze dusome ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana dusomere ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cyaho guhera ku gice cyaho cya kabiri kugeza ku gice cyaho cya kane. Mu bangutsi twubahe ijambo ry'Imana, tuvyaguruke hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri. Oya, ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 ku murongo waho wa kabiri gushika ku murongo wa kane. Inzoka ikomora Paulo ntiyagira icaba. Inzoka ikomora Paulo ntiyagira gute? Icaba. Tumaze gukira tumenya ico kizinga yuko cyitwa Merita. Tumaze kugira gute? Tumaze gukira tumenya ico kizinga yuko cyitwa Merita. Ico kizinga ko cyitwa Merita. Abanyamahanga badebagura baratubukabuka bitangaje, baducanira umuriro. Batwakira twese kubw'imvura n'imbeho byariho. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe baravugana batuye umuntu ntabuze kumwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga idacugwa nkunzi ntimukundiye kwabaho. Subiramo kandi kuri ico gice cya kane. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe baravugana batuye umuntu ntabuze kumwicanyi. Bati abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe baravuga bati uyu muntu ntabuze kuba umwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga idacugwa nkunzi ntimukundiye kwabaho. Imana idufashe cyane mu vyagire. Imana idufashe cyane gose. Abanyamahanga badebagura baratubukabuka bitangaje, baducanira umuriro, batwakira twese kubw'imvura n'imbeho byariho. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwa wegeranyije arazikomanya, inzoka iva mu muriro iramukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe baravugana batuye umuntu ntabuze kuba umwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga idacugwa nkunzi ntimukundiye kwabaho. Imana idutabare cyane gose. Imana nidufashe cyane. Praise the Lord. Imana imaze kumvyura ndakanguka ivugana nanze ibi, hanyuma cyane umva muhemu yera anjanye muri iri jambo.
ijambo ry'Imana rivuga ngo inzoka ikomora Pawulo ariko ntiyagira icaba. hari ibintu abadayimoni bategekanyije ku buzima bw'abantu, ariko ndakurahiye tuzobibanaho mu izina rya Yesu. hari inzoka zagukomoye mu ijoro ryayo usinziriye. hari umuntu ashobora kurota kabona inzoka iramukomoye ntamenye ko imusizemo uburozi, ariko ikabimusizemo uburozi, ariko naho yagukomoye uzoyibanaho ntacyo uzoba mu izina rya Yesu. Amen. Imana irambwira ngo hari inama zateguwe n'isi y'umwijima, hari inama z'abadayimoni zateguwe ikuzimu, ariko nta n'imwe izogira ikimara. uzobirabisha amaso yawe ariko ntacyo uzogira gute. Pawulo yari kumwe n'abantu benshi mu bwato, n'urugendo rwamaze iminsi myinshi cyane mbere yuko bagera kuri kino kigwa. Ikigwa canke island ni sinzi ukuntu bayita mu Kirundi, ni kizinga. Ikizinga nyene nuko ni kizinga nkuko twabisonye muri Bibiliya. Ikigwa nibaza kari mu rundi rurimi, hanyuma island ni mu Congereza. Nakantu taka runaka kaba kari hagati mu kiyaga. Bari mu rugendo bariko baragenda mu mazi, bamaze imyaka myinshi. Imana irazira mwishurira Pawulo iramujyana urugendo naho tururimwo hariho ibintu by'imiyaga Imana inyeretse bigomba kuza biza kuduhungabanya, ariko abantu ntibamutahura ntibamwumva. Bibiliya yambwiye ngo usomye mu bice byo haruguru mu bice bikurikira byo hakurya, iranyereka ahantu yabasiguriye arababwira n'uru rugendo hari ibintu bitameze neza muri runo rugendo, ariko ntibamutahura. Ariko we yabandanya gusenga, n'ubundi bari mu hagati mu kiyaga, nta kintu bari kugira gute kubikorako. Barabandanya urugendo, babandanyije urugendo, bamaze kugera imbere umuyaga uraba mwinshi, imivunda iraba myinshi cyane. Ntivyaba bigikunda ubwato ushobora kuresista. Ubwato baronka ico kizinga cyangwa se baritwikira umuyaga, bahamara iminsi. Ico kiyaga base kugipfiramwo inshuro nyinshi cyane gose, amasaha menshi cyane gose, kubera ko urwo rugendo barumazemo iminsi kandi bakiriko baragenda mu mazi. Kera bafata nk'urugendo ugasanga umuntu afashe osea aragiye atazi yari karaja, ariko ugasanga ari abahinga bavyigiye bakoresha kumbure umuyaga cyangwa se izuba cyangwa se n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ubuhinga byari bigezweho muri ico gihe byo kuranga iyo bariko baraja baja kuri ico kigwa. Ico kigwa cyariko inzoka, ibikoko n'imbeho nyinshi cyane ikomeye cyane. Aho ari kumwe n'abasirikare, yari kumwe n'abagabishwa, yari kumwe n'abandi bari kumwe ku ruhande rwa Pawulo. Baragera muri ico kibanza, bamaze kugera muri ico kibanza ikiyaga cyari kibahushije kibahakije, ariko Imana yari yamubwiye yuko hari ibintu bitameze gute, bitameze neza. Umukozi w'Imana niyakubwira nti hari ikintu Imana imbariye kitameze neza, uzube maso usenge. Zambona hari abantu tubwira nti Imana yanyeretse ikintu kitari cyiza, ngwino tugusengere, akavuga ni nabuze umwanya, akavuga ni byangoye. Kandi hari ikintu Imana yavuze kitageze gute, kitameze neza. Ntago ndazi ko hari ibintu bishobora kugora umuntu cyangwa se ntibimworohere mu buryo bucanke buriya, birashika. Hari n'abadutelefona ku radio akambwira ni jewe meze ukuntu nuku, amabohero yose mwavuze nayisanzemwo, numvise ko mboshwe cyane gose biteye ubwoba. Irango mugabo nta mwanya ashobora kuronka, okay? Ariko iyo umuntu agwaye yumvise umusonga cyangwa yumvise ubushuhe cyangwa amenetse umutwe cyangwa se yumvise umuriro, acahagarika akazi, acasaba uruhusha, acasaba ibishoboka byose kugira ngo agende kugira gute kwivuza, kubera bari biba bigaragara biboneka ku maso y'umubiri. Ariko hari izindi ndwara zo mu isi y'imhemu zica kandi zitica umubiri w'umuntu ku giti ciwe gusa, ariko zica umuntu zikica n'abandi cyangwa se n'ibindi bimuzungurutse. Akaba yumvise ko ayigwaye iyo ndwara, akaba yumvise ko iryo bohero ari rimwe kandi ari bohero ribi, ariko akaguma resista,
akavuga ngo nzoba ndagenda, kandi abadayimoni baguma biyongera, satani aguma yiyongera uko bwije nuko bukeye. hari abo nzambwira nti nibyo turagusengera, mugabo nimba abadayimoni barakuboshe mu buryo ubu muze mubona iyo dusengeye abantu ngaha, hari uwo dusengera abadayimoni bakavuga ngo oya ndanse, singenda, sinshobora, simvayo, kandi twakubise umuriro, kandi twabaturiye, kandi n'iyashu yavuye bari ngaha, muza mubibona. akantu rero uboshwe nguriya mudayimoni ku telefone, tukavuga ni Imana mu izina rya Yesu Kristo akire gukira, amen. ku radio bajya baza telefona ku radio, umuzimu uhakanira akagurahirira, mugahangana nawe ukamwirukana n'ubushobozi bwinshi ari ngaha ku telefone, nta nakoma, nta nubwo aninyeganza, ariko biba bivana n'ubushobozi bugira gute bukuboshe uko bungana ubwaribwo. keretse uronse amasengesho menshi arushiriza kwikurikirana, tukamubwira ni ngwino, ntinabuze umwanya, ngwino tugusengera, ntinzoba ndazi, uko ateba abadayimoni akaba ari bo ko bategeye babandanya kugira gute kwipanga. Imana niyakubwira ikintu iciye mu mukozi wayo, uze wumvira ijwi ry'umukozi w'Imana mu izina rya Yesu. Imana igufashe uze wumvira ijwi ry'umukozi w'Imana. Imana dufashe cyane gose, haleluya. umukozi w'Imana n'umuntu Imana bashize mu buzima bw'umuntu muri kino gihe kugira ngo ahagarare ashire ku iherezo imigabo n'imigambi, kubera ko Imana iri mu ijuru, kandi ntago ari ikiza ngo ikore live, ica mu mukozi wayo, bice mukozi wayo ikiyerekana ku buzima bw'umuntu, bice mukozi wayo ikavugana n'ishengero, bice mukozi wayo igakiza amahanga, bice mukozi wayo igahezagira abantu, bice mukozi wayo ikiyerekana mu buryo butandukanye. hari abakunda kuvuga ni nibyo igitambara cyarahera, cyaratabuzemo kabiri, umuntu wese arashobora gusenga Imana, ariko hari abantu Imana yabihamagariye kandi yabibahereye ubushobozi kugira ngo bagufashe. Nico gituma abakozi b'Imana bahari, dukomere Imana amashyi kubw'abakozi b'Imana. Paulo aravuga ngo hari ikintu numva kitameze neza, ariko arabandanya. bageze kuri ico kizinga cyitwa Patimo, hariho abadebaguzi bari bahari muri ico kibanza. Ico kizinga cyariko abanyamahanga, kandi nabo bari bazananye n'abanyamahanga muri buriya bwato, benshi bari barimo, abatari bake bari bakize urupfu. baravuga ngo ko Imana yamukijije urupfu, hariho Imana itamwemereye yuko hari Imana ziwe z'abadayimoni ashobora kuba yakoresheje zigatuma urupfu rutamufata. kubera ubwa mbere yatanguye kubabwira ivy'Imana iriko iramubwira, batangura kwiyumvira ko ari umuntu akoresha abakonikoni cyangwa se ubundi bushobozi bw'umwijima budatunganye. baravuga ngo uyu muntu ashobora kuba akoreshwa n'izindi Mana tutazi cyangwa se abandi barozi. inzoka icibira mukomoye, amakuru avuga ko iriya nzoka yamukomoye yari ifise ubumara bwinshi cyane, bwari kumwica mu kanya gatoya. imaze kumukomora, barahagarara bararereka kugira ngo barindire yuko ashobora gupfa, ariko inzoka ubumara bwiwe ntibwagira ikintu bushobora kumutwara. niyo abantu Satani yarungikiye ubushobozi bw'umwijima, ni ukuri kose Imana yambwiye ko ataco biza kubatwara mu izina rya Yesu. hariyo abantu Satani yategekanyije kugirira nabi, Imana yambwiye uyu munsi tuze kugwiza imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni. ubumara bw'inzoka bumaze kwinjira mu mubiri, bwategerezwa guca buhagarika impemu, bwategerezwa guca buhagarika amaraso, bwategerezwa guca buhagarika umutima, ariko ubumara burinjira kubera ubushobozi bw'Imana bwari muri Paulo, n'isezerano ry'Imana ryari muri Paulo, natinirera Imana yari kijanamo Paulo, n'ububasha bw'Imana bwari muri Paulo. inzoka ikonkomorera mu muriro, ariho Imana yambwiye ngo uyu munsi vyadukomoye n'ivyaduhize ntabwo tubikonkomora, ahubwo tubikonkomorera mu muriro, bigwe mu muriro bishe nk'izina rya Yesu. sinzi ko hari umuntu ari ngaha yizera Imana yacu ko ari Imana ibohora, Imana ihindura amateka, Imana yica abarozi, Imana yica abadayimoni, Imana yica imigabo n'imigambi y'abadayimoni. sinzi ko hari umuntu ari ngaha yigeze kubona Imana umunsi umwe wonyene mu buzima bwiwe, cyangwa se n'atarabona Imana mu buzima bwiwe. iki gicaniro yakiboneye ku Imana, haga ngo nzi neza amavuta y'iki gicaniro cya repentance,
amajambo y'abadebaguzi ntabwo tuyakonkomorira ahantu hasanzwe, tuyakonkomorira mu muriro mu izina rya Yesu. nimba ari inzoka imaze iminsi yiruka inyuma y'ubuzima bwawe, ntabwo tuyikonkomorira hasi, uyu munsi tuyikonkomorira mu muriro mu izina rya Yesu. Amasezerano Imana yashize mu buzima bwawe, ibiza kukurondera byose ni ukuri kose bizoza bisange birimpomye bisubira inyuma mu izina rya Yesu. Abanyamasezerano ntago baza bapfa gupfa, naho dupfa kugenda. Abadayimoni barategura bakibaza ngo baturangije, bakabona mu gitondo turabyutse turasohotse, bakabona turagiye, kandi baba bibaza ko bagize gute baturangije. Nimba ari umunyamasezerano ngaha haguruka atere haleluya. Nimba ari icyo Imana yavuganye nawe, uracyafise amahirwe yo kubaho. Naho indwara iriko irakubabaza, naho umusonga w'indwara uhari, naho wumva ubukene uriko burakurya, amasezerano y'Imana ntago azotuma upfa kugenda uko nyene. Umva, hariyo byinshi cyane byaturondeye kugira ngo bitwice, byategerezwa kuba byaratwishe, byaraturangije kuva kera, ariko amasezerano y'Imana yagumye atudefanda, n'uyu munsi ategerezwa kutudefanda. Hariho amasezerano ari ku bana bacu, urubyaro rwacu twabyaye. Abana bacu baragwaye indwara, abandi bana bagwaye barapfa, mugabo abiwacu kubera amasezerano Imana yabashizeko barabaho mu izina rya Yesu. Umugabo wawe yaraciye mu rupfu, ariko kubera amasezerano Imana iramuzigama. Umunyamasezerano ariko imbaraga z'Imana naho yoca mu muriro arasohoka amahoro. Hari igihe abantu bazavuga ni nono yatubwiye kuva kera birarangiye, ariko aho bari babona ko bigiye kurangirira bakabona ahubwo biratanguye, umuntu atanguye kubandanya gutera imbere. Imana nidufashe cyane. Wa mukobwa wese yashinga intahe ngaha kwa Mungu yaravuze aravuga ngo barambwiye abagenzi ngo shaka ureke kunywa imiti, iyo ndwara ntikira, naho uzonywa imiti ntuzokira. Ariko ari ngaha kuwa gatanu mu masengesho turiko turasenga muri ca gikorane giheze, Imana ikiramukiza indwara kwa muganga bamubwiye ko itazopfa gukira, n'inshuti ze zikamubwira ngo shaka ureke kunywa imiti, ariko umunyamasezerano ntahagenda. Guteba cyane mu musonga w'indwara ntibisigura ko iyo ndwara izotwara ubuzima bwawe. Amasezerano y'Imana ari hejuru yawe azotuma ubumara bw'inzoka yagukomoye winjira muri wowe bugasohoka bukagenda. Azotuma baguha sumu, barindire kugwa nk'ikiziga, baguhambe mu ndwi imwe, ahubwo babone mu gitondo vyose utambira Imana igisirimba, kubera Imana yakongera amahirwe yo kubaho. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Amasezerano y'Imana ari hejuru ubuzima bwawe. Abarozi b'iwanyu ku gatumba bazokurungikira imwe mu miza abadayimoni kugira ngo babohe ubuzima bwawe, kubera isezerano ry'Imana riri hejuru ubuzima bwawe. Ariko hagira umuntu avugira isezerano no kuri kose. Umuntu wese uyu munsi nawe nimba utari ufise isezerano ry'Imana, uve ngaho Imana iguhaye isezerano rishaje. Uve ngaho Imana iguhaye isezerano mu izina rya Yesu. Nutahe Imana itaguhaye isezerano rishaje. Imana ndumva iza gukorana amasezerano mashasha n'abantu ngaha. Hari igihe abadayimoni basara bakaza gusaba umuntu. Yobu Satani yaramusabye, mugabo hari isezerano ry'Imana ryari kuri Yobu. Yobu aratakaza ibyiwe, Yobu aratakaza abana, Yobu aratakaza umuryango, Yobu aratakaza abagenzi, ariko isezerano ry'Imana riguma hejuru ubuzima bwiwe. Igihe kigeze isezerano riramuvugira, urupfu ruramuhunga, indwara ziramuhunga. Isezerano ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana buri mu muntu. Abadayimoni barategura ibyo bateguye byose, ukabikonkomorira hasi, bikakoroka hasi. Hari ibintu bimaze igihe hejuru y'ubuzima bw'abantu, kubera amasezerano y'Imana agiye gushika ku buzima bw'abantu bari ngaho, turabikonkomorira mu muriro. Isezerano ry'Imana rizahabona mu izina rya Yesu. Satani yarateguye kumwicira Pawulo
Pawulo mu mazi biranga, aho hose yagomba kwica ubuzima bwiwe, ariko isezerano ry'Imana rikaguma rimurinda. Ndizera neza ko Imana yarinze Pawulo n'abari abantu bose bari muri buriya bwato, ko yabarinze kubera ubushobozi n'ubuntu bw'Imana n'isezerano ry'Imana yari muri Pawulo. Hariyo abantu baza baronka uburinzi kubera wewe, kubera amasengesho yawe, kubera ubuntu bwawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi. Bisigura iki? Ushobora kuboneka nk'aho atacumaze, ariko isengesho ryawe iyo udugije abantu 20 muri famiye bararonka ubuzima ntibapfe. Imana ibahereze ubushobozi bushasha mu izina rya Yesu. Imana ibahereze imbaraga nshasha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Isezerano ry'Imana biza kurondera umuntu ntacyo bimutwara. Mefibosheti yari ku buntu bw'Imana n'isezerano ry'Imana. Dawidi yagiranye isezerano na Yonatani, iryo sezerano rirarondera mu isi y'imhemu, rica rigenda rigwa ku mugabo yitwa Mefibosheti. Mefibosheti Satani agomba kumwica hakiri kare mu ntambara yabaye, amumugaza akiri umwana mutoya cyane gose. Mu ntambara amaguru yiwe yose aramugara n'ayandi yose aranyunyuka, ariko isezerano ry'Imana ntigigeze rimuvako. Naho amaguru yanyunyutse, ariko isezerano ry'Imana ryagumye rihagaze. Ayayayayaya, haleluya. Naho waba wirabura, isezerano ry'Imana riguma rikomeye ku buzima bwawe. N'abantu bokwanga bakavuga ngo uri mubi, isezerano ry'Imana ntirihinduka ku buzima bw'umuntu. N'abantu bose bokurekura n'ukuri kose, isezerano ry'Imana ntirishobora kurekura ku buzima bw'umuntu. Ushobora kuba hano ugasigara uri nyakamwe, nta muntu n'umwe ufise, ariko isezerano ry'Imana riragenda rikegeranya umwe, rikazana umwe, rikazana babiri, rikazana batatu, rikazana bane, rikazana batanu, rikabegeranya. Uva uyu munsi inama zose z'abadayimoni turazikonkomorera hasi, twinjire mu mugisha n'isezerano ry'Imana mu izina rya Yesu. Isezerano ry'Imana ryinjira mu rugo kwa Mefibosheti, aramugara, ariko isezerano ry'Imana riguma rihagaze, aratabwa kure. Hari itegeko mu gihugu ry'uko nta muntu yanyunyutse amaguru cyangwa se w'ikimuga cyangwa se afite akanenge yinjira mu gisagara, bose baguma hanze y'igisagara. Ariko isezerano ry'Imana rirahindura ibyagezwe n'amategeko. Naho abantu baba barabuze ko bidakunda, kubwo isezerano ry'Imana birakunda mu izina rya Yesu. Apana n'abantu, naho nawe ku giti cy'iwawe wowe ubona bidashoboka, kubera isezerano ry'Imana birashoboka mu izina rya Yesu. Naho ubona umenga nta ntambwe wotera, kubera isezerano ry'Imana intambwe uzoyitera bizanga bikunda mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, 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 haleluya. Yonatani isezerano yakoze na Dawidi, Imana iraryumva, riragaruka rigwa kuri Mefibosheti. Amasezerano Imana yakoranye na repentance, Imana yibuke itabara umuntu wese ari munsi y'igicaniro cya repentance. Umuntu wese yifatanyije n'aya mavuta ya repentance, Imana imwibuke, igira icyo ikoze ku bw'ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Ntusohoke ngaho utakiriye ukuboko kw'Imana. Isezerano ry'Imana hagera igihe riramukiza, riramutabara. Inshuro nyinshi cyane yagerageje kwicwa, ariko ntiyapfa kubera isezerano n'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi ndifurije umuntu wese ari ngako yogenda n'isezerano ry'Imana. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Yosuwa yaravuze ngo nimba ikibakingira cyabavuyeko, tuzobamira bwa mutsima. Umuntu adasikimukingira nta mpamvu yo gukomeza kuba hafise. Iyo umuntu adasikimukingira, abarozi biyumviye kumwica baramwica, abadayimoni biyumviye
baramurangiza. Ikuzimu bateguye inama zo kumugira nabi, baramugirira nabi. Biyumviye kumukura mu kazi, bamukura mu kazi. Biyumviye kumuteza ingwara ikimufata. Biyumviye konona ubuzima bwiwe, bigenda uko nyene. Ariko iyo umuntu afise ikintu kimukingira, nta hantu nange apfa kugenda. Imana ishire marayika mu repentance hejuru y'urugo rwawe, ab'umurinzi n'umushibamyi, hari n'imyami yose y'abadayimoni kwinjira mu rugo rwawe mw'izina rya Yesu. Haleluya. Hari intambara nyinshi twaciyemo. Iyo tutaza kuba dufite isezerano ry'Imana, ubuzima bwacu bwari kuba bwaragize gute? Bwararangiye. Jewe amaboko yiwanje yose barahaswe kuyaca, barahakwa kuyatema, kubera bari bamfashe nivye inshuro zishika kuri 3 zose. Bakwa kuyatema kandi bamfashe banamboshe, amaboko bayashize hajya anye ku meza, bagakubita umupangu ukaca winjira ugasatura n'ikintu bakubitiyeko. Ariko naho nari nivye, hariko isezerano ry'Imana ku buzima bwawe. Nacagihe muri Imana yari ibizi ko ibiganza bizorambika ku bagwayi bagakira. Bani naho uri muri ibiganza vyawe, Imana hazogera ibihindure, ubirambike ku bagwayi bakire. Gira mweza ati naho wabaye muri za ntege nke zose, Imana yarakurinzira kuzigama kubera isezerano ryari ku buzima bwawe. Isezerano ry'Imana riri ku buzima bwawe niryo ryakurinze, rirakuvuganira. Haleluya. Cyagiye ijoro ryari ryanse guca, cyagiye umurango wari wabaye muremure, cyagiye amasaha yari yabaye maremare, ariko isezerano ry'Imana riravuga ngo baho. Satayarateke. Imana ihabwa icyubahiro cyane gose. Hari abantu umunsi bo bari mu mpimba, ariko isezerano ry'Imana ryarabatabaye, havuga ngo ndakugiriye neza, ndagutabaye, ndagukijije, ariko ntusubire. Ibiganza byanje ntabyo noba nkifise presque byose, kandi nari kubabara cyane kubera ko byari bigiye ndi mu busuma. Basi ari muri accident no kwihangana, nkavuga ni nagize accident nk'abandi, ko bicitse kubera ko nari nagiye. Hariyo umuhungu namamona bambwira, sinzi kandi umuhungu canke ari umugabo, ngo yarivye ukuboko kwa mbere baraguca, asubira kwiba bamuca no kwa kabiri, asubira kwiba baca n'akari gasigaye kanyuma. Imana idufashe cyane gose. Nari kubabara cyane gose, ariko isezerano ry'Imana ryabaye hejuru yanje. Harabana isezerano ry'Imana ryaziga, isezerano ry'Imana rirakuvuganira, isezerano ry'Imana riragutabara. Hahirwa ufite isezerano, Imana ihoraho. Abadebaguzi baricara bakadebagura, bagahera ubuzima bwawe guhera ku wa mbere shika ku wundi wa mbere, bakibaza ngo bafuse ubuzima bwawe baburangije. Ariko kubera isezerano ry'Imana bakabona urikura batangaza n'amarezita batari biteze. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo umuntu ari ku isezerano, abantu baramwambika icyasha, Imana ikamwambika ubwiza. Abantu basiga icyasha umuntu, Imana ikamusiga amavuta. Abantu basiga icangiro umuntu, Imana ikamusiga igikundiro. Isezerano. Haleluya, haleluya. Reka ndakubwire igituma utarapfa, hari isezerano ry'Imana riri hejuru yawe ritarahe. Abandi barapfuye, ushobora kufise umuvindi imwe atakiriho, hari inda nyinshi zakorowe, hari n'abandi mwamenyanye abagenzi bawe bapfuye, wibaza ko wewe wasigaye kubera iki isezerano ry'Imana ntirirahera. Haleluya, haleluya. Hari abagusumbye ubwiza, hari abagusumbye icubahiro, hari abagusumbye ubwenge, hari abagusumbye ubumenyi, hari abagusura gutahura, hari abagusumba amadiploma akomeye, hari abarasa amadegrees n'amadegrees akomeye, but they are gone. Oya, ntago ari uburanga, ntago ari uburanga n'amashure utumye ukiriho, ariko ni isezerano ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwawe.
cyangwa amashure cyangwa amafaranga bigutumye icyubahiro bigutumye ukiriho. Ko babika abandi bashingura abandi, abandi bari mu bitereka, abandi bari mu bitaro, wewe iyo ubirenze ibyo wibaza wiki. Ko babika abandi koreshe nugukirano. Ko babika abandi babika, ko babika abandi bashingura abandi. Komera Yesu akaruru kenshi, komera Yesu akaruru kenshi n'amashi. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashure bigutumye ukiriho. Isezerano ry'Imana ryarakuzigamye uja guhamba mwene wawe, ntago yagiye nawe ari uko abishaka, kandi byari bibabaje kubera wamutakaje ukimukunda, ariko wewe ni kubera ko ukiriho. Ni isezerano ry'Imana riri hejuru ubuzima bwawe, ni ubuntu bw'Imana bw'isezerano ry'Imana riri hejuru ubuzima bwawe. Ubwo buntu ubukoreshe neza nshuti yanjye. Isezerano ry'Imana, umva, murashobora gutembagara imodoka ikizingi ugasohokamwo utuma inkungugu ugasohoka, abandi ari bice, abandi batazi umutwe waguye, abandi batazi ibyo mu nda byabo iyo byaguye, amagufa yacanganye n'ay'abandi, ariko isezerano rikakuzigama ibyuma ntibikwice, rikakuzigama ibi bihome ntibikwice, amabuye ntakwice. Isezerano ry'Imana, isezerano ry'Imana. Sida niyo yinjiye mu maraso yawe, ravuga ngo wasida we ngwino winjira, ariko ntukuraho icyo nasezeranye. Sida ukayibanaho imyaka 50, ukayibanaho ata muntu n'umwe azi n'icyo kintu ko kiri no ku buzima bwawe. Isezerano ry'Imana rikakurinda, rikakuzigama, rikakurinda, rikakuzigama. Abandi bayigwara 7 n'amezi ubuzima bukabarangiye. Diyabete urashobora kuyigwara ukayigendana imyaka n'imyaka, isezerano ry'Imana rikikurinze. Kanseri urashobora kuyigendana, hari n'abazigwara ntibamenye ko banazigwaye, ariko urinzi n'isezerano ry'Imana rikabarinda, rikavuga ngo wa maraso we arimo ubucafu yanduye uzogendagenda muri uyu mubiri, ariko ntuzokwigera uwica, kubera hari ahantu ushaka kumugeza uyu muntu. Mana mbabarira bano bantu bankorere ku maso batahure kandi bumvire ino jambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Bwira mweza ati isezerano ry'Imana. Imana ni dutabare cyane gose, Imana idufasha, Imana idutabare. Isezerano ry'Imana, Meshaki na Abedenego, umuriro uturira bikanga kuba turira ngo ubice, kandi umuriro n'abantu bangaha amafyigo amaze kuyica, bagwaye bagapfa amafyigo. Mu bisanzwe amafyigo iyo yagwaye ufite amahirwe menshi cyane yo gucufa mu gihe kitari kirekire cyane gose. None Mutama ejo ntiyiriwe guterura amabuye no kugira ibindi, yipima Imana yamukije amafyigo. No kwicara cyari
ikibazo, no kunama cyari ikibazo, no kwikomakoma cyari ikibazo, ariko Imana yo mu ijuru tuyikomera amashyi menshi cyane. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Aravuga ngo reka nje kwipima numve ko nakize. Hari isezerano ry'Imana. Abanyamasezerano ntago dupfa gupfa. Baramu bamubwiye aje kuvuma, Baraki amutumye ngo aje kugenda kuvuma, ariko asanga abantu agiye kuvuma bariko amasezerano y'Imana. Naga abanyamasezerano bavumika, naho bavuma umuvumo ukaja hejuru yabo, ariko Imana yavuze ngo reka uyu muvumo bawugendana amezi angahe, ariko jewe mu isezerano ryaje rizobakura mu muvumo mu gihe kitari kirekire cyane, baronke kwidegenja kubera isezerano ryanje ryabatabara. Imana idufashe cyane. Abisirayeli babaye mu marira no mu byago igihe kirekire, ariko Imana avuga ngo reka ndabahagurukiriza umucunguzi ari we Mose. Imana ihagurutsa Mose kugira ngo abakure mu marira no mu gahinda bari barimwo. Isezerano ry'Imana rikura Abisirayeli mu ishamba. Imana ikurungikira umuntu agufata ukuboko, arungiswe n'Imana gushitse mu masezerano ku isezerano ry'Imana. Imana idufashe cyane gose. Imana nidutabare. Aho kugenda kubavuma akabatura kumugisha, agiye kuvuga ngo muragapfa, muragashira, muragashira, ngo muragaheza, ngo murakagwira, murakavyara, muragaheka. Haleluya, haleluya. Isezerano ry'Imana naho abantu bokuvako, igihe kiragera Imana ikaguhereza abantu ukaguma wibaza ngo n'ubwiza cyangwa se ngo waramenyekanye, kandi ari isezerano ry'Imana ryagushize mu gihe cyo kuronka abantu. Ndizera neza nakekeranya ko ari abantu Imana isezerano rigiye guhaguruka ku buzima bwabo ribavuganire ivyari byabakomoye, n'inzoka zari zabariye, n'inama z'abadayimoni, kubera ko uyu munsi turazikonkomurira mu muriro zishe. Isezerano ry'Imana rishige mu ngira mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Abanyamugisha, abanyamugisha, abanyamasezerano ntago bavumika. Baramu agiye kubavuma, Baraki agiye kubavuma, agasanga yabatuye kumugisha, agiye kwatura ngo muragapfa, agasanga bize ni murakabaho, agiye kuvuga ngo muragahera, agasanga bize ngo murakagwira, agiye kuvuga ngo murakabura, agasanga ngo murakaronka, akavuga ngo bari abantu rero wantumye kuvuma nibavumika. Bari ku isezerano ry'Imana. Baragerageje kutuvuma no kutwica, naho tuja kubera ko turi ku isezerano ry'Imana. Umunyamasezerano ni wamwishyiramo nabi uzogumye umutima, kubera ko uzobaho igihe cyose umutima uri kurakurya, kubera ko uzokwifuza ko apfa ariko uguma mubona abaho, uzokwifuza ko akena uguma mubona afise, uzokwifuza ko asonza uguma mubona twenga yahaze, uzokwifuza ko ava mu kazi ahubwo bamuduze bamwongera umushahara. Wewe namakosa kwanga umunyamasezerano, wonye umuntu ariko amasezerano y'Imana mugira inshuti, nta makuru mufise. Umunyamasezerano umwase uzokwama wasitaye, uzokwifuza ko agenda n'amaguru ubona ariko aratwara imodoka yiwe. Umunyamasezerano mbaye wewe no mugira inshuti akazoza arampa lift cyangwa se akazoza aranyunguruza. Umunyamasezerano ariko isezerano ry'Imana nakubonye ku buntu bw'Imana, umuntu uzobona ku buntu bw'Imana uzomwiyegereza, umuntu azogukundira kumwiyegereza ari umuntu w'Imana ariko ubuntu bw'Imana ku isezerano ry'Imana uzomwiyegereze, kubera ujya muntu azogufata ukuboko kandi azokugeza aho utari kwiyumvisha ko ushobora kugera, kubera ko ariko amasezerano y'Imana. Ntago banka umunyamasezerano, naho worara umwiyumvira nabi ukagenda ugafata abarozi bose bo mu gihugu cyangwa nabo muri Afrika. Nigeze gusengera umuntu nkaza numva abadayimoni bamwe ngo bamwe ngo bava mu Buhindi, abandi bava ngo muri abandi bakambwira za Mozambique, abandi bakavuga ngo bava muri za Togo, abandi ibihugu byinshi. Ndavuga n'uyu muntu afise uburozi mpuzamahanga. Imana idufashe cyane gose, Imana idutabare. Haleluya.
mugabo isezerano ry'Imana ryari riri ku buzima bwiwe. Abadayimoni ntago baza mu ndoto, bazana yababona nk'uko bakamuhungabanya, bakamutera ubwoba, bakamubwira ngo turakwica. Ubuzima bwe yabaye mu gahinda n'umubabaro n'amarira n'ibibazo byinshi cyane, ku buryo bukeye mu gitondo kubera agahinda n'umubabaro yari afise, yaca afata ibyo afise byose akabitanga, akavuga ni n'ubundi ngiye gupfa, nta mpamvu, telefone, amafaranga, imyambaro bimariye iki, ngiye gupfa, abadayimoni bambwiye ko bagomba kunyica, nta buzima nkifise. Akagenda abitanga byose, avuga ni reka basi ninapfa zotume nsiga nakoze ibikorwa byiza. Ariko ntiyarazi ko isezerano ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwiwe. Isezerano ry'Imana riri hejuru y'umuntu. Imana iramusutena, Imana iramushigikira, Imana iramusunika, Imana iramutuza, Imana imufata ukuboko. Nari kwifuza iyo haza kuba abanyamasezerano ngaho bariko bahagurutse bateye haleluya yo kuvuga ngo naje ni abanyamasezerano mw'izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana idutabare cyane. Umunyamasezerano ntabwo apfa kugira gute kuvumika, kandi ntabwo apfa kugira gute gupfa. Abanyamasezerano ntabwo bapfa gupfa. Abadebaguzi bahagarara ku ruhande bavuga ngo itaca gwankunze ntabwo imukundiye kwabaho. Hari igihe Imana isa nk'ikuretse gatoya, Biblia iravuga ngo mbaye ndakuretse gato ariko nzoguhindukiranira ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi. Imana ihindukirire ku buzima bw'umuntu ari muri kino kibazo. Mana umbabarire uri hejuru mu ijuru. Hari umuntu amaze iminsi mu marira menshi, hari umuntu afise ibintu byamukomoye, hari umuntu afise depression imaze iminsi yenena ku buzima bwiwe. Mbabarire uyu munsi ayikunkumurire mu muriro. Hari umuntu amaze igihe afise ubukene buriko burenena ku buzima bwiwe, uyu munsi abukunkumurire mu muriro. Hari umuntu afise agahinda adashobora kubwira se, adashobora kubwira nyina, adafise umuntu n'umwe akabwira. Ari ngaha yinjira mu cyumba akumva amarira mutanze hasi, atanguye kwiyumvira akumva amarira mutanze hasi. Mana yo mwijoro uyu munsi mbabarira nkuko wabimbariye mwijoro, abikunkumurire mu muriro, bisigare mu muriro. Hari umuntu afite imhemu yo guhemukirwa, abahungu bose baramuhemukira, umuryango uramuhemukira, abagenzi bose baramuhemukira, aba boyfriend bose, aba fiancé bose baramuhemukira. Iyo mwemu yo guhemukirwa uyu munsi Imana ikunkumurire mu muririshe. Oya, mu rudandazo rwawe mupanze business namwe nagati barakuzunguruka bakaguca inyuma bakakwiba. Imwemu yo gucibwamwo no kwibwa uyu munsi mw'izina rya Yesu ntituyikunkumurire hasi, kubera Yehova isanga yahagurutse. Tuyikunkumurire mu muriro ishe burundu, nize yongere guhaguruka mw'izina rya Yesu. Abizera batere haleluya. Imana idufashe cyane. Uyu munsi Imana ishobora kudakora 8 cyangwa 10 cyangwa 5, ariko ntibura nka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 iza gukora byose. No kuri kose nubari ikintu Imana iza gukora kuri uyu munsi, nubari ikintu Imana iza gukora, unutanavyizera ndabiguteramwo, ndabisunika uvyizere, kubera Imana yavuze. Narababwiye Imana yambwiye ntago nkekeranya, nta nubwo niyumvira kabiri, nta nubwo nzizanye imitima ngo ukunuko. Vuga ikintu Imana ko yakimbwiye, hanyuma kugishitsa no kugishira mu ngiro ni igikorwa cyayo. Ariko naje nka ibintumwa nkashitsa ubutumwa Imana iba yandungikanye yantumye. Imana yambwiye ngo hari ibyiza gukunkumurira mu muriro, kandi amasezerano y'Imana ari hejuru y'ubuzima bw'abantu ntago azotuma abadayimoni batwara ubuzima bw'abantu bari muri kino kibazo. Agahinda n'akabonge kakumaze kw'imyaka myinshi, agahinda kakumaze kw'amezi menshi, umubabaro mu mutima ukumaze kw'igihe kirekire. Hari igihe wifuza umuntu wotuma ugenda imbere ukamuririra,
kubera kuri umugabo utifuza gusesa amarire imbere y'umugore cyangwa imbere y'abana, ukumva wogenda ahantu mu kinyegeza cyangwa mu cyumba cyangwa se mu ishamba ukiherera ugasuka amarira ukaga ngo mane ibi bintu biriko birambako ni bwoko ki, bifise ishusho nyabaki. Ivyo bigaragara inzoka y'ubumara iba yariye ubuzima bwawe kandi ifise intumbero yo kugira gute, yo kukwica. Ariko Paulo kubera amasezerano y'Imana inzoka iramukomora ayikonkumurira mu muriro. Imana yo mwijuru uyu munsi mbabarire ibiriko birakomora ubuzima bwawe bifise intumbero yo kwica ubuzima bwawe no kubabaza ubuzima bwawe, bikonkumurigwe mu muriro mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya riratubwira ngo abafarisayo n'abanyamategeko baraje inama, bategura inama z'ibinyoma kuri Yesu kugira ngo baronke ukuntu bashobora kumwica. Hari inama zateguwe kugira ngo zironke ukuntu zishobora kwica ishusho yawe, CV yawe, background yawe, ubuzima bwawe, uruvyaro rwawe, famiye yawe. Imana ibikunkumurire mu muriro mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nehemiya amaze kumva amakuru kw'igisagara ca uruzitiro rw'igisagara rwa Yerusalemu rwasenyutse, Bibiliya irambwira ngo maze kumva ayo makuru, usomye hariya muri Nehemiya mu bice vyaho vya mbere, ngo maze kumva ayo makuru ngenda kwiherera ndasuka amarira ndarira, ndavuga ngo Mana y'abasogokuruza, Mana wagiye ubana nabera, uyu munsi ndakwingiza wiyerekane. Amasezerano y'Imana kubera ari ku buzima bwiwe, Imana iramufasha yubaka uruzitiro. Hari ibintu bimaze iminsi bikomora ubuzima bwawe, Imana yo mwijuru imbabarire uyu munsi tube bimumurika mu muriro mu izina rya Yesu. Hari abantu barara amajoro badasinzira bagiye kuryama, ivyiyumviro bica bitera, akiyumvira icya mbere, akiyumvira icya kabiri, akaraba ishusho y'ubuzima, kandi ubuzima bwanje busiga icapo nyabaki, ubuzima bwanje buva hehe buriko buraja hehe. Akaraba hirya no hino umuryango wo mufasha akabura, akaraba hirya no hino wo mufata ukuboko akabura, akaraba imbere n'inyuma wo kumuvugira nta wo kumuvugira afise, akaraba hakurya wo kumufata ukuboko, there is no one, nta n'umwe ahari. Ariko isezerano ry'Imana nawe utaribona ricapse ku gahanga kawe, ryanditse ku gahanga, handitse ngo naho nzigera ndaguta kandi naho nzigera ndagusiga, uzoca mu muriro ntuzosha, uzoca mu mazi menshi ntazokurengera, zoturuka iburyo bwawe, ibihumbi bizogutera ariko bizohindikirana imbere yawe, ubirabisha amaso yawe ariko naco zoba, imbere hazova ibihumbi 10, ku ruhande hagwe n'ikindi gihumbi, ariko uzobirabisha amaso yawe naco uzoba. Isezerano ry'Imana ryanditse ku gahanga kawe nawe utaribona, kuko isezerano ry'Imana uyu munsi rero turakunkumura ubumara bwose buriko buronona ubuzima bwacu. Shelebo shantandere biyaza sankrete sikoshia lantane miyaza tekosh sekrate. Wanzureke hari ibintu biriko birakomora ubuzima bw'abantu, amarira menshi, amahoro make, uri mu bantu ukagerageza gutwenga, kumbe Satani yagusizemo ubumara ukwica. Hari umuntu ashobora kwinjira mu nzu y'Imana havuga ngo naho ndi ngaha mu nzu y'Imana nta mafaranga yo kuri izo ofisi, bambwiye ko bashobora kunsohora, naho ndi ngaha mu kazi bambwiye ko akazi gashobora guhera, naho ndiko ndadandaza urudandaza rwanje nta shusho rufise, ntirufise iyo ruja niyo ruva. Ugasanga uri mu bandi, umugabo ntakwereka urukundo kandi yaragutangiye inkwano akagukwa, akakuzana mwaragize na mariage, mwaranditswe no muri etat civil, mugabo ukabona ko ivyo ariko arakwereka ubona umenga bisa nk'atagushaka. Ubwo n'ubumara Satani
satani aba yakomoje umuntu kugira ngo ashire umuntu kure muri munezero, kugira ngo ashire umuntu kure y'amahoro. Hari ingwara satani ashobora gutereka mu mubiri. Satani yakoze inama y'ubwenge yo kugira ngo yice ubuzima bw'umuntu. Imana idufashe cyane. Hari amajwi menshi satani ashyira ku buzima bw'umuntu akaguma mwibutsa ni naho wewe bimeze uko, ntaho uva, ntaho ugera, nta siguro, nta ntambwe uzotera. Akamubwira, akamubesha, akamwihebuza. Kandi naho wambara neza ushonesheje agahuzu ntago ubegwa cyakubihebe ubumara. Satani aba ariko arashira muri wewe agira ngo naho wambara neza we ntuzorongogwa, naho wo kwisiga ntuzorongogwa, naho uzindutse gukora ku kazi wapi ubumara. Ariko uyu munsi turakunkumura mu izina rya Yesu, turakunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu, turakunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu. Kandi abadebaguzi birakorwa biraba n'amaso bumigwe, kandi nibo bazogaruka bavuge ngo uyu muntu ni Imana yonyine ishobora gukora kino kintu, atari Imana yokora kino kintu, nta wundi muntu yoshobora gukora kino kintu. Dushiriremo ya ndirimbo tuzobabanaho, kwanza tubanze turirimba barizimu dutegereza kubabanaho mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose, Imana nidutabara, Imana idufashe cyane, Yesu nadufashe cyane gose. Dushiremo mu banguzi, hanyuma dufata umwanya gusenga. Hari ibintu byinshi byakomoye ubuzima bw'abantu, ariko bazohindura imvugo tumaze gukunkumurira ibyakomoye ubuzima bwacu mu muriro. Imwe muzo guhemukirwa n'uwa mbere, uhemukirwa n'uwa kabiri, uhemukirwa n'uwa gatatu, gushikaho wibaza ni none jewe nshobora kuba atanumokoje ifisi, ahubwo nanjye nshobora kuba ndumukoshe. Ndahemukirwa biteye ubwoba. Hari abantu basi mwemu yo guhemukirwa ku buryo umenga hari icyaha bakoze kidashobora guharirwa imbere y'Imana, kandi atacyaha na kimwe kirengeye amaraso ya Yesu. Ariko kubera baguma babona ibintu vyisubiramo biremereye ku buzima bwabo, bikabatera kwibaza no questioninga mu buzima bwabo. Vuga ngo umuryango wacu dukomoka mu muryango umeze gute? Umuryango wacu ufise umuvumo umeze gute? Oya, umuryango wanyu batamenye Imana nta kundi, ariko ko bamenye kino gicaniro turakunkumura uburozi n'ubuvumo bwose. Ariko abantu bizera bari hehe? Batere haleluya. Yesu abantu bose yakize abwira ngo genda ukwizera kwawe kuragize gute? Kuragukijije. Udafite ukwizera aya majambo twayavuga akakubera ubusa. Ariko nimba wizera ukaba ubona ko hari n'ibintu byizingiriye ku buzima bwawe, hari n'ubumara bw'abadayimoni buri ko burakomora umubiri wawe, uyu munsi ufashe dufashanye dukunkumure ubumara bwose mu muriro hasi. Ntago tubukunkumurira hasi, kubera tugikunkumuriye hasi cogenda ahandi cyangwa kikiavansa ahandi cyangwa zikije ahandi. Tugikunkumurira mu muriro kirasha. Hano hari igicaniro cy'umuriro, nta makuru mufise. Turagikunkumurira, Imana igisuke umuriro mu izina. Agahinda tugakunkumurira he? Gakunkumurirwe mu muriro. Ariko nagira ndakuremesha isezerano ry'Imana ku buzima bwawe, nta kintu na kimwe kizorihindura. Umva, nta majambo mabi naho bogushira ku binyamakuru, isezerano ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwawe. Aha, umva, rirakuvugira, rirakuduza. Yosefu nta muntu n'umwe yamutahura mu gihugu, na Daniyeli igihugu cyose cyari cyamutaye, ariko bamaze kumutera mu intambwe akarugagwa kubera isezerano ry'Imana. Hariyo gushoza n'isezerano ry'Imana bugomba kugarakanwa k'ivyari byasamiye ku miromono muri kino kibanza. None ko niko nabona abantu Imana igiye guhereza intahe, baje gushinga intahe kubera ivyo Imana igiye gukunkumurira mu muriro. Bangahe bizera ko Imana yacu ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza? Bangahe bizera kino gicaniro cya repentance ko kirimo ubushobozi bw'Imana buhindura ibintu bigakoreka, ibitangaza n'ibimenyetso bigahinduka? Isezerano ry'Imana. Naho umuryango uvuga ngo umva turaguhebye, turagutaye,
waguhaye wimenye wibeko umenye guhera uyu munsi banza urindire umenye guhera uyu munsi ko ntago ukiri mu muryango wacu. Isezerano ry'Imana rirakwegeranya rikaguha umuryango rikaguha igikundiro rikakuduza rikakunezereza rikavuga ngo naho umuryango wagutaye jewe sindaguta ndagufise ndaguhetse ku mugongo. Arabana Imana igiye guheka ku mugongo ngaha no kuri kose. Naho umuntu yahora guha ubufasha akurihira inzu ari wagutunze yovuga ngo ndagutaye ndaguhebye, uri ku isezerano ry'Imana umva ushobora kuba barindwi imwe cyangwa amezi abiri cyangwa amezi atatu cyangwa iminsi runaka, ariko isezerano ry'Imana nta hantu ritokura umuntu nta naho ritomogeza nta kintu ritomwambika. Imana idufashe cyane. Haleluya haleluya haleluya. Dushiriremo ize volume. Kizinga cyitwa Merina, abanyamahanga bade bagura bacana umuriro, inzoka iva mu muriro iramukomora, abade baguzi babonye iyo nzoka yene na kukuboko kwiwe baravugana bati uyu muntu ntabura gupfa, ariko akumumurira iyo nzoka mu muriro iragira icyaba. Babade baguzi barindira kwa vyimba canke kwa bukumbi, babonye kwa tacabaye barahindura imvugo baravuga bati ni Mana. Niko nawe arabakwipfuriza ibyago n'urupfu, mbere benshi muri abo barabiteguye, ariko kubera bitagushitseko bagiye guhindura imvugo bavuge ko ufise Imana kandi uzobabanaho abagutega imitego abakwimira icobo abagutega imisi naho bakutendereza abakwita yandi mazina abakwipfuriza urupfu Imana izogenda ikuzigama. Bashaka tuzobaho kuko Imana ibishaka, ntituzobaho kuko abantu bashaka. Utagusumbya gusenga ntukamutinye, utagusumbya kuba Imana nakagukage. Abagusuzuguye abagenda bavanga abaguhekenyera amenyo bagenda barahiga ugendana bagenda baranyikwa
tuzobaho kubera ko Imana ibishaka. Ntago tuzobaho kubera ko ibyateguwe kutwica, ibyateguwe kutugirira nabi, ibyateguwe guhagarika iterambere ryacu, ibyateguwe guhagarika kubaho, ibyateguwe kudukura mu gakiza kubera ko byabishatse. Ariko umugambi w'Imana n'isezerano ry'Imana ku buzima bwacu niryo rizotubeshaho, niryo rizotudefanda, niryo rizoduhamagara, niryo isezerano ry'Imana. Isezerano, haleluya, isezerano ry'Imana ku buzima bwacu. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ndumva mwahaguruka tugasenga. Ni Imana. Umva, ndeke kuvuga n'abantu kubera ko ndazi n'ibibazo ufise byinshi wabitewe n'abantu, kubera ko nimba atari umurozi yakuroza ukaba ufise karande, ntiyagiye uko nyene, yagiyeho kubera ko abantu bigeze kubaho baprovoka iyo karande mu buzima bwawe. Nimba atari karande n'abarozi, nimba atari abarozi nawe ku giti cy'iwawe, hari ingaruka z'ibyo wabayemo z'ibyaha, bikaba atari umuntu yabiguteje, wowe nyine ubwawe ukaba wariteje ibyaha. Imana idufashe cyane rwose. Uyu munsi ukaba ufise ingaruka mu buzima bwawe zibiri ko bigaruka ku buzima bwawe kubera ibyaha wabayemwo. Muri Yesaya 59 ku murongo waho wo hepfo, nimba nibuka neza kuri 2 cyangwa kuri 3 kumanuka, aravuga ngo ibigabitanyo byanyu ntago nanse kubishura, nta nubwo nanse kubagirira neza nkuko mubyibaza, ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byatumye ikirere cugagwa, bituma inyonga z'Imana n'amasengesho atashikiye. Hari ibyaha ushobora kuba warakoze byugara ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Nimba wumva hari ijwi ry'Imana rikurega, uce bugufi, ndagusabira imbabazi ku Mana, ndagusabira imbabazi ku Mana. Hari imbabazi Imana igomba gushira ku buzima bw'umuntu, hari ubuntu bw'Imana igomba gushira ku buzima bw'umuntu. Imana rero ugirira ubuntu n'imbabazi nyinshi kugira ngo yumve gusenga kwawe. Nimba hari umuntu yumva ijwi rimurega mu mutima, abandi mubanze mwicare, we waguma ahagaze tumaze tumusabira imbabazi. Wumva nta jwi rigucira imanza, nta kibazo wicara, ariko wumva ko hari aho waravye ugacumura, wavuze ugacumura, ukimba ukavuga amajambo atabereye, ukavuga ibidakwiriye, ukitandukanya n'inyonga z'Imana, ukitandukanya n'ubwiza bw'Imana, ndagusabira imbabazi ku Mana kugira ngo Imana ikubabarire, hanyuma kugira ngo ishobore kukugira neza no kukugendera.